abadiyakoni nibigira imbere nabo naba Fratiri Christian Benito Banyanga, mwene Banyanga Boniface na Nzigire Emilienne w'umuryango wa Patiri ba Schoenstatt avuka muri Paroisse Kabare Diocese nkuru ya Bukavu. Fratiri Trésor Cédric Lungwe mwene Majid Muzima Oswald Tosha Aline Kiev Muyenga w'umuryango wa Patiri ba Schoenstatt avuka muri Paroisse Mulongwe Diocese ya Uvira. Muvyeyi y'icubahiro Eklezia Nyeranda umuvyeyi wacu iragusavye ngo winjize abavukanyi bacu mw'ibanga ry'ubudiyakoni. Marie Therese wo mu muryango w'abagendanyi ba Yezu avuka muri Paroisse Rukundo Diocese ya Gitega. Ndarengutse. Diakoni Alain Christi Ininahazwe mwene Ndayimirije Melchior na Niyonzima Scholastique wo mu muryango w'abagendanyi ba Yezu avuka muri Paroisse yitiriwe Yohane Batista Mweranda Diocese ya Bujumbura. Ndarengutse. Mudiyakoni Evariste uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waba uzorangurira ubutumwa bene umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndavyemeye. Diakoni Jean Marie Vianney uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waba uzorangurira ubutumwa bene umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndavyemeye. Mudiyakoni Alain Christi uremeye kuzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waba uzorangurira ubutumwa bene umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndavyemeye. Imana yatangiye kugira igikorwa ciza muri wewe ni ikirango. bashobore kurambura badatiriganya ibangu bashinze teza imbere nuzu dufashe kugira ngo utunganye igihugu cyawe cy'abasaseredoti warateganije muri cyo ukoresheje ububasha bwa mutima mweranda imitigiri itandukanye y'abasuku bakorera Kristo umwana wawe. Kera mu bwuzure bwa mbere warashinze imigwi itandukanye yo gukora mu ngoro yawe. Iruhande ya Musa na Aroni wari witoreye ngo bagame kandi batagatifuza igihugu cyawe. Waratoye abandi bashinga ntayo bava mu ntege mu bukuru no mu iteka. Mu gihe bene Isirayeli bari ku rugendo rwo guhunguka mu gahinga k'imvura amazi,
bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanjye, iteka ryacu, ndabaramukije. Uno munsi Action Vibe TV ikaba yashitse kuri lise ya Mutima Mweranda, Lycée du Saint-Esprit, ahagire habere ibirori byo kwatira mu ibanga ry'ubusaserdoti n'ubudiyakoni bo mu muryango w'abapatiri b'abajesuite hamwe n'abashonestate. Mugumane natwe tubereke ivyo vyiza, mukaba muri kumwe nanje Olivier Ntwari, kaze mwese. Kuva mu mujera w'icenda gushika mu 2006 yize amashuri mato mato kuri Ecole Kinindo, ayishyizweho yose yize ku ishuri rya Mutima Mweranda kuva mu 2006 gushika 2014. Yinjiye mu muryango w'abagendana ba Yesu mu mwaka w'2015. Yari mu mashuri y'ikigo Magarabongo muri Faculté de Paris gushika mu 2020, hama abandanyiriza ivyigwa ngoramana muri Hekima University College i Nairobi muri Kenya. Ubu naho azoba ajejwe Oh
turaremeshejwe uretse ko ari umunsi w'Imana twese tuje gusenga Imana nk'uko twahora tubigira tuje kugira ngo dukenguruke ibyiza Imana igira itugabire na cyane cyane dukenguruke mbere ya byose aba bavukanyi bacu Imana yatoye muri twebwe abadiyakoni batatu bo mu bagendanyi ba Yesu abajesuiti bagira batikwe mu ibanga ry'ubusaserdoti n'aba bavukanyi babiri bo mu bihebeye Imana b'abashorishati bagira baterwa iteka ry'ubudiyakoni n'ibyiza Imana igira itugabire abatuma bashasha muri ekleziya yayo no ku isi yose none tuyigurira ubwatsi ariko kandi uyu munsi ndumva twokenguruka n'ikindi ciza Imana yatugiriye muri aka karere kacu umuryango w'abajesuiti kuko baraye bagabanye kuba province bahora ari region. Imana rero yatugiriye ibyiza kuko ni urwego ruhambaye rushobora kugenda gufasha izindi nzego kuza barafata ingingo zibereye n'icyo ni cyiza twokenguruka kandi turi kumwe n'uwatorewe iryo banga nyakubahwa Padiri Fabiano nawe nyene mumuramutse abibongera baramutse nawe. Tugere Kristo nk'uko umwepiskopi wacu wabivuze twabaye province tukaba tubishimira Imana tukaba twiteguye gukomeza gukorana namwe turi abana ba ekleziya aho izadutuma tuzajyayo mwese mbifurije nuko rero ko twaje gukenguruka none kugira ngo ubukengurutsi bwacu bube ku mutima mwiza tubanze dusaba iyo Mana iducyorora kabi kose tureguke imbere yayo dufise umutima mwiza. Ndirega ku Mana mushobora byose kurengera wacu ko nacumuye cyane mu byiyumviro mu mvugo mu ngiro no mu kwiragiza n'integerezwa nikuba naracumuye gucumura mu isi gucumura n'ibigirana nicyo gituma ntabaza Mariya kuyiburaza yagamubikira n'abamarayika barera bose nyamwegerere wacu musabe gukama Imana yacu. Imana kugira byose n'ikigongwe n'ikigirira ikigongwe maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu byose dutoranye ubuzima bwawe bw'amahoro. Amen. Oh
batarashikirwa mu budiyakoni nibigira imbere nabo naba Fratiri Christian Birindwa Banyanga, mwene Banyanga Boniface na Nzigire Emilienne w'umuryango wa Patiri ba Schoenstatt avuka muri Paroisse Kabare Diocese nkuru ya Bukavu. Fratiri Trésor Cédric Lungwe mwene Majid Muzima Oswald Tosha Aline Kiev Muyenga w'umuryango wa Patiri ba Schoenstatt avuka muri Paroisse Mulongwe Diocese ya Buvira. Muvyeyi n'icyubahiro Ekleziya Nyeranda umuvyeyi wacu iragusavye ngo winjize abavukanyi bacu mw'ibanga ry'ubudiyakoni. Urazi ko babikwiye. Aho bamariye kubisaba twarabajije ababifisemo ijambo turabitangariza n'umuryango w'abakristu bose. Aho tugeza ndemeje ko nasanze babikwiye. Dufashijwe n'Imana n'umucunguzi wacu Yesu Kristo turahamagariye ababene wacu ibanga ry'ubudiyakoni. Bane banje kunda umwanya mutarashikira iteka ry'ubudiyakoni mutegerezwa kwemera imbere y'abantu ko muzorangura neza ico gikorwa mugiye gushingwa. None murashaka kwatirwa ubutumwa bwa Ekleziya ndabubitse ku biganza byanje mugakomezwa n'ingabirano za mutima mweranda. Ego ndabishaka. Murashaka kurangura urukundo no kwicisha bugufi ibanga ry'ubudiyakoni munganira umwepiskopi n'abasaserdoti mu gukorera c'abakristo. Ego ndabishaka. Murashaka nk'uko umutumwa bivuga bamana mu mutima utagira akanenge ibanga ry'ukwemera kugira ngo muryigishe mu mvugo no mu ngiro mukurikije inkuru nziza n'uruhererekane rw'inyigisho za Ekleziya. Ego ndabishaka. Mwebwe mwemeye kubaho mu ibanga ryo kutubaka izanyu murashaka mu ntumbero yo kwerekana ko mwebwe rwose Kristo umukama kuguma muzigamye iryo banga kubwo bwami bw'ijuru no kubwo mwitwarariko wo gukorera Imana n'abantu. Ego ndabishaka. Murashaka gukomeza umutima w'igisabisho ujanye n'ibanga mwemeye mu kwama muvuga kumwe na Ekleziya ca gisabisho ca Ekleziya ngo musabire abo mushinzwe be n'isi yose. Ego ndabishaka. Murashaka kwigana mu buzima bwanyu bwose akarero ka Kristu we mwama mwakira umubiri n'amaraso yiwe kwa rutari mukamuhereza n'aba Kristu. Ego ndabishaka. Imana izomfasha. Mutere imbere muze. Uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi wawe uzorangura ubutumwa bene umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana binjiyemo. Ndabyemeye. Imana yatangiye kugira igikorwa cyiza muri wewe ikiranguwe.
uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waho uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. ndabyemeye. Marie Therese wo mu muryango w'abagendanyi ba Yezu avuka muri paruwasi Rukundo diyoseze ya Gitega. ndarengutse. Diakoni Alain Christine Ninahazwe mwene Ndayimirije Melchior na Niyonzima Scholastique wo mu muryango w'abagendanyi ba Yezu avuka muri paruwasi yitiriwe Yohane Batista Mweranda diyoseze ya Bujumbura. ndarengutse. Mubyeyi wubahwa, Ekleziya Ntagatifu umubyeyi wacu iragusabye ngo winjize abavukanyi bacu mu ibanga ry'ubusaseredoti umutigiri w'abapatiri. urazi ko babikwiye. Aho bamariye kubisaba twarabajije ababifisemo ijambo bose, turabitangarizwa n'umuryango w'abakristu bose aho tugeza, ndemeje ko nasanze babikwiye. dufashijwe n'umukama Imana na Yezu Kristo umucunguzi wacu, turatoreye ababene wacu ibanga ry'abasaseredoti. Shingiro rikoranye ko mwemeye kandi muzogambuka ibijanye byose n'iryo banga. None murashaka kwamana ntaryo murangura ibanga ry'ubusaseredoti mu mutigiri w'abapatiri, murabafashanya abo b'abepiskopi mu kuragira ubusho bw'umukama murongowe na Mutima Mweranda. ndabishaka. Murashaka kurangura kubwira no kwitoza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu kumenyesha inkuru nziza no mu gusigura ukwemera kwa Ekleziya Katolika. Ego ndabishaka. Murashaka guhimbazanya ukwemera kandi mutadohoka amabanga ya Kristo nk'uko byamye muri Ekleziya, kugira ngo muninahaze Imana kandi mutagatifuze umuryango w'abakristo, cyane cyane mu mwuka y'Ukaristiya no mu isakaramentu ry'ikigongwe. Ego ndabishaka. Murashaka kumwe natwe gusabira ikigongwe cy'Imana igihugu mushinzwe mu kwama mwitwararika gusenga nk'uko umukama yabitegetse. Ego ndabishaka. Murashaka kwama murushirizaho kunga ubumwe na Kristo umusaseredoti mukuru, we nk'inkuko itagira agahonzi yihereje se wiwe ku bwacu. Murashaka namwe kwihereza Imana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikire ubukiriro. Ego ndabishaka. Imana ntumfasha. Mutera imbere. Mudiakoni Evariste, uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waba uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. ndabyemeye. Imana yatangiye kugira igikorwa cyiza muri wewe ni ikirango. Mudiakoni Jean-Marie Vianney, uremeye kuzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waho uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. ndabyemeye.
imana yatanguye kugira igikorwa cyiza muri wewe ni ikirango. Mudiyakoni Alain Christine, uremeye kuzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi wawe uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndabyemeye. Imana yatangiye kugira igikorwa cyiza muri wewe ni ikirango. Oh
Wemana musangi ubuzima n'ingoma hamwe
ushinzwe kurishikiriza. Uritonda rero ibyo uzoba usomye ubyemere, ibyo uzoba wemeye ubyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Kiri mu ijambo rya Kristo, ushinzwe kurishikiriza. Uritonda rero ibyo uzoba usomye ubyemere, ibyo uzoba wemeye ubyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. kugira ngo utunganye igihugu cyawe cy'abasaseredoti warateganije muri cyo ukoresheje ububasha bwa mutima mweranda imitigiri itandukanye y'abasuku bakorera Kristo umwana wawe. Kera mu bwuzure bwa mbere warashinze imirimo itandukanye gukora mu ngoro yawe, iruhande ya Musa na Aroni wari witoreye ngo bagabe kandi batagateguza igihugu cyawe. Baratoye abandi bashinga ntayo bava mu ntege mu bukuru no mu iteka. Mu gihe bene Isirayeli bari ku rugendo rwo guhunguka mu gahinga kibura amazi, bararonkeje abantu 70 y'intabwenge n'ubwitonzi umutima wa Musa umusavyi wawe, kugira ngo afashijwe nabo bashobore kurongora bitamugoye igihugu cawe. Warahavuye urashikiriza bene abo iragi ryose n'akabanga kase, kugira ngo mu ngoro yawe hame harabarangura ibanga ry'ubusaseredoti bwari butegekanijwe mu guhereza amashikanwa y'abura ishikanwa rishitse rya Kristo. Ubutigu maze gushika dawe weranda wararungitse kw'isi umwana wawe Yesu, umutumwa dukesha ukwemera tubandanya twemeza. Ubwo ububasha bwa mutima mweranda yarakwihereje kw'imerezwa itagira gatosi, yongera arasangiza ku butumwa bwiwe abatumwa biwe mu kubaguhereza ngo bagire beranda mu kuri. Barongeye uratorera abatumwa babafasha mu butumwa kugira ngo bigishe kandi bashikirize isi yose igikorwa ciza c'urukiza. None rero Mukama turagusavye n'utwungane mu magara make yacu, uturonse ababafasha dukeneye mw'irangurwa ry'ubusaseredoti bw'abatumwa. Nuhe dawe ushobora byose abasavyi bawe baraha iteka ry'ubusaseredoti ku rugero rw'abapatiri. Subira ukabure muri bo yangabirano ya mutima w'ubweranda. Ese Mukama bokwama barangura n'ubwira ubutumwa baronkeje bw'abasaseredoti ku rugero rw'abapatiri. Ese kandi akararo kabo keza ko tubabona bose bahindura inyifato y'ubuzima mu kwigenza neza nk'uko bibereye abana b'Imana. Baratubera bafasha bikwiye mu butumwa bwacu bw'umwepiskopi, kugira ngo kubwo ubutumwa bwabo kumenyesha ijambo ry'Imana no kubw'inema ya mutima mweranda inkuru nziza yama ivyama mu mitima y'abantu kandi ishike mu mpande zose z'isi. Baraba kumwe natwe bashikiriza bintaye mu kamabanga yawe, kugira ngo igihugu cawe gisubire itoto mu kuzakira iyuhagira mu masakaramentu no kuzakira ihembuza imfungurwa yo ku meza y'altari yawe. Ubwo butumwa bwabo bacumuzi barasubiza hamwe n'Imana bene abantu, kandi abagwaye nabo babaronkera urukiza. Barunga ubumwe natwe Mukama mu gusabira impuhwe n'ikigomba abantu b'igihugu c'Imana bashinzwe bene isi yose. Gutyo niho amakungu yose ahurikiye muri Kristo azoba igihugu kimwe cawe mu kurindira ko birangukira mu bwami bwawe. Tubisabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Uso kwa
nakuzigama dushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imbuga. Patiri Jean-Marie Vianney. Umukama Yesu Kristu yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha. Nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imbuga. Patiri Alain Christine. Umukama Yesu Kristu yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha. Nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imbuga. Igihugu ceranda nija guhereza Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe kutoke kurikiza mu buzima bwawe akarero Umukama yagupfiriye ku musaraba. Niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke kurikiza mu buzima bwawe akarero Umukama yagupfiriye ku musaraba. Niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guhereza Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'Umukama yagupfiriye ku musaraba. Umutima mweranda abo muzore kuri iri cumuro bazoba babire kuri we, abo muzobigumizako nabo bizobagumako.
ryashinze kandi ryateka ryagatangaza yuko ubusaserdoti bwiwe buzigamwa muri ekleziya niwashariza igihugu yikore mu kugitera iteka ry'ubwami n'ubusaserdoti kandi kubera urukundo afitiye bene wabo yitoreye abagaranzurira kwiwe ngo basangire naho ubutumwa bwiwe bwera kw'izina ryiwe barahereza imuka y'umukiro k'abantu bagategurira abazimano ya pasika urukundo bashizemo rubatuma gukorera igihugu cawe cera bakagishikiriza ijambo ryawe n'amasakamento y'ubuzima mu guhera ubuzima bwawe ubwawe n'ubwa bene wabo bagerageza kwishushanya na Yesu Kristu kandi bakubereye ivyabona mu kwemera no mu rukundo twiheze tubamarira no kubera bose dushaka kugushemeza mu kuvugana akanyamuneza tuzi Nico gituma tugusavye urungike umutima mweranda atagatifu zishikanwa bihinduke bitubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate bagira amatambure kubabara uko avyishakiye yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ubwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire mumwe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro ibyo murabigire munyibuka. Bani, bani, bani.
ibuka mukama eklezia yawe agirisha iminsi yose uyuzuze urukundo. Ibuka mupapa wacu leo, umwepiskopi wacu Gervasi, nabo bose bashinzwe umuryango wa Kristo, cyane cyane mukama turakohereje abasaseredoti bashasha batiwe n'abadiyakoni bamwe umugisha ibyo bakora byose. Mana nzima, ibuka abasavye bawe wahamagaye Melchior Ndayiragije, Barnabe Nkurikiye, Mathias Banyikunzigo, ko bari baremeye kubatizwa bakishushanya batyo n'umwana wawe yadupfiriye ngo bakabana basangira izuba. Ibuka kandi bene wacu bamaze kuremuka bakwitavye bizeye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera igisi bakira iwawe bame mu muco n'ubunyamaswa byawe. Na twebwe tubitakambiye twese turikomwe zerusangira nabo buzima budahera bame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyina w'Imana Yozefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumana beranda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
mudahengesha gukomeza nabo nubahagaze ubabere n'ubukiro bw'imyaka yose tubisabije Yesu Kristo umukama wacu. Mbere y'uko episkopi yaperezagira abasaserdoti bashasha barengera imbere baturonse umuhezagiro. Nimmuhorano mukama Imana mushobora byose Data Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. tubafashe kwakira umuhezagiro ujanye n'ibanga bahejeje gutorana. Imana yabungabunga Eklezia yashiriwe n'umwana wayo nigumibaje imbere kandi bakigirana inema y'umutima wayo kugira ngo mushobore kurangura no bwira ubutumwa bwayo bw'abasaseredoti. Ese iyo Mana yabafasha kuba muri iyi si y'amasuko n'ibyabo n'abishingira inawe ukuri kwayo n'urukundo rwayo mukaba kandi n'amasuko binaye mukaba gusubiza ese iyo Mana nyene bagira mu ngeri nyabo bashikiriza bengera umukate n'ijambo ry'ubuzima kugira ngo abemera barushirizeho kunga ubumwe bw'umubiri wa Kristo. Namwe mwese mukoraniye ngaha Imana mushobora byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahe